Hano umufanzi wacu yatubajeje kuri WhatsApp yatunike audio atubaza ku kintu kijanye na monetization. Reka dufate umwanya tumvirize audio yatungikiye hanyuma tumwishure. Bonjour. Kino nashaka kuvuga. Yego bien sûr nashaka kumenya mbega monetization yoba ifashiki hama igaca ikora gute. Kuyironkaho ho hasabwa iki kugira ngo umuntu umenye ivyo yabarimo wowe mfashije rwose sinzi. Okay, voilà, reka dufate umwanya tumwishure. Monetization ni iki? Monetization ni uburyo bwo guhingura amafaranga cyangwa bwo guhingura content ziri online nko kuri Facebook cyangwa YouTube bikaba amafaranga. Ni kuvuga iki? Iyo ushize video to content irumva tubavuze video canke photo canke text ukazipostinga kuri Facebook canke YouTube canke kuzindi platform ishobora kukuzanira amafaranga atari kubera views ariko kubera agaciro wahaye abantu. Donc wabahaye ibintu abantu ibivyo bakunda bashobora kuvuga ati iki kintu dufata umwanya tucumvirize tukirara sivyo. Aho rero ucuronka amafaranga bivuye muri monetization. Nukuvuga ko monetization niyo ihingura amafaranga, donc ihingura audience yawe ikabamwo isoko ry'amafaranga kuko ijya audience yawe niyo ivamo amafaranga. So rero monetization niyo ihingura audience ikaba isoko ry'amafaranga. Tugire ku kibazo ca kabiri. None monetization ikora gute? Muri make iyo umaze kuronka monetization, iyo umaze kwemererwa monetization, platform irashiramo amatangazo, ama ads cyangwa ama publicité muri video yawe, muri zya content zawe. Okay? Iyo abantu bafashe umwanya bakaraba zya content zawe. Okay? Tugende muri murakumva. Iyo umuntu aravye ya content yawe, uraronka igice cy'amafaranga. Kubera ko hari umuntu bayarishuye ajya amatangazo. Rero ajya amafaranga yishuye ushura yoronka ko igice cyayo. Sivyo? Ikigira gatatu, iyo abantu bagufashije mu kugushikira mu kugira nka subscription muzobibona kuri Facebook, hari mu kintu cya monetization murabona ikintu cyanditse ko ngo subscription, amastar ndetse na amastar hamwe na sponsorship. Sivyo? Aho onayandi mafaranga ushaka kuronka. Muri make ni nko kuba ufise radio yawe ugashirako content, abandi nabo bakazana amatangazo yabo kuri gushira muri za content zawe, then ukaronka amafaranga. Reka dufate karorero, office channel iriko nka video, iyo video ikiba ifise nka views 200,000. Sivyo? Izo views 200,000 ukaburaga na audience iri mu gihugu gifise ama publicité menshi. Okay? Platform ishobora kugugerana, ishobora kuguha nka $10 cyangwa $5 kuri views 1,000. Ivyo navyo bihinduka bivanye n'igihugu uburimo cyangwa audience irimo ndetse n'ubwoko bwa content ukora, kuko content zose ntizihembwa kumwe. Tuzokora ikiganiro tubabwira ukuntu amakategori y'ama content n'ukuntu yinjiza kuri YouTube, kuko content zose ntizinjiza kumwe. Abantu bakora ibintu by'umuziki, filme, abantu bigisha ama tutorials guteka, kubaka ibiki, bose ntibahembwa kumwe kuri YouTube, bafise amakategori. Sivyo? So rero iyo video ifise nka views 200,000, sivyo, bashobora kuguha nka dolari 40 canke 100 arumva kuri video imwe. Okay? Ndibaza turiko tumvikana. Ibaze rero nimufise nka video 10 mu kwezi canke mu mezi abiri. Ushobora kuronka dolari amajana canke 1,000. Donc izo video zikakuta za views 200,000, 25, 22 canke 30. Ushobora kuronka views donc amadolari amajana canke 1,000. Okay? Kwezi kumwe ngizufise izo video zarabwe kuri ubwo rugero. Okay? Kandi ayo n'amafaranga urose muri monetization tudashizemo
ikintu bita affiliate, donc no sponsorship, affiliate link hamwe na fan support. Ibyo tuzobisigura, tuzokora ikindi kiganiro tubasigurire ikintu cha sponsorship kuntu gikora, hanyuma ikintu cha affiliate links kuntu nayo zikora, kuko navyo nyene binjiza amafaranga menshi cyane. Niho rero ubona amafaranga ko monetization ushobora kwigira akazi. Donc monetization ishobora kuviramo akazi kanyako, donc ushobora kubona amafaranga menshi ashobora kugufasha mu bikorwa byawe. None hasabwa iki kugira ngo uronke monetization? Hasabwa iki? Hano rero tugomba tuhagende ko gahoro, tuzakora kuri Facebook na YouTube kuko benshi nizo bari barakoresha cyane. Hasabwa iki? Duhere kuri YouTube. Kuri YouTube baragusaba ababone canke abasubscribers 1000. Ndetse akaca gusaba amasaha 4,000 mu mezi 12. Tusubiremo, amasaha 4,000 mu mezi 12. Ikindi bashobora kugusaba kugira ngo baguhe monetization nuko ushobora kugira nka views 1,010,000 mu mezi 2, amezi 3. Okay? Nashicho kiba kigoye cyane, ariko urashobora kugishikako. Muga kenshi n'ababone 1,000 n'amasaha 4,000 mu mezi 12. Kuri Facebook naho bagusaba ababone 5,000, followers 5,000 ndetse n'iminota 180, iminota 180. Ariko rero hari ibindi bintu bikomeye biba bikenewe cyane, sivyo? Baba gusaba gukora content original itagira copyright. Copyright tuzoyisigura, sivyo? Content original itagira copyright, ico ni cambere. Consistency, ahantu rero abantu benshi barakunda kuhagirira ikibazo. Consistency, usanga umuntu arakoze content ikubise views 5 canke 20 canke 10 agaca yumva umenga aracitse intege, canke abantu batanga kumutesha intumbero. Ivyo bintu naho zo gushikana ko cyumva umenga wo biheba, urumva ucusanga postinza aka video kamwe uyu munsi mwisomene imwe ukazosubira gupostinga heze indwi 2, si canke ukwezi. Consistency iba yakunaniye, bisaba kugumukora ku munsi ugapostinga 2 canke 1, sivyo? Mugabo mwisomene basi vyanse mu ndwi imwe ugapostinga video 3, basi vyanse. Okay? Ico ni cyakabiri. Audience yizigira content ukora. Bisaba ko ukora content audience ikagukunda, ikavuga ati uyu muntu bino bintu akora nifo kutwumutega ugutwi, kubera ko ibintu aduhereza biraturyohera, birafise akamaro, reka tufate umwanya tuzoze turamukurikirana uyu muntu. Donc audience yizigira content ukora. Hanyuma kubahiriza amategeko ya platform. Nimba Facebook kubibwiye ati utegezo gukora vyubahirize, YouTube kubwiye gukora ubivyubahiriza, ntabwo kuja gukopia ibintu by'abandi, ubahiriza amategeko. Ndibaza muri kumuranyumva. Ariko rero hari ikintu gihambaye kurusha ibindi byose, sivyo? Ntuze ngaha kuri Facebook canke kuri YouTube uje kurondera amafaranga, uje jenje gukora content ndonde amafaranga, aho uzoshika intege hagerikanye. Kubera ko uzokora content ikubite views 5 mu kwezi kose 5, aho rero uzoca ubivamo hakirikanye, uzovuga ati ibintu kumenga si ivyanje. Ucutiranya nayo amajambo abantu bakubwira, uzovuga ati ego vya bintu kwere si ivyo wanje ndabivuyemo, sivyo? Rero ntuze uvuga ati nje kurondera, ahubwo uvuga ati nje kubaka audience, ego ndaza amafaranga ndayarondera, ariko reka manze nkore. Ico ni cambere. Kora content ifasha abantu, uravyumva? Kora content ifasha abantu. Ibyo ukora byose ubikore cyane kugira ngo content aba audience yawe bavuga ati ego vrema umuntu no gukurikirana no gushigikira, sivyo? Rero nimbukiri muto muri content creation, ntukiza muri kuri Facebook uracari muto, nturubaka audience, nturaronka abafan benshi. Ikintu no kubwira, ntucike intege kubona ko utararonka monetization, kubera ko
nta mu content creator numwe akura ku munsi umwe oya ndigikunda bisaba gukora urakora ntuje uvuga ngo ndakoze post imwe hari umugenzi nigeze n'umuririmbyi nabwira ko ndabwira ibintu bya YouTube acambwira ngo cyangwa nakoze indirimbo imwe ngo n'amafaranga naronse man ntibisaba bivuze gukoze content imwe ngo direct tubona monetization utanga kubona amafaranga oya urakora n'indugumbi kabiga umwaka urahera imyaka 2 amezi 2 birashobora gukunda mu kwezi kumwe ariko bisaba kuba wakoze ntibivuze rero gukora content imwe ukaca icya kabiri audience ntiyubakwa ku munsi umwe audience yubakwa n'igihe bifata umwanya kugira ngo audience igukunde bisaba ko ubakonvenka n'igihe sivyo amafaranga rero aza inyuma y'ibikorwa wakoze ntazo murumva ngo urakoze rimwe ngo bisaba gukora abantu bakagira ane bakakubwira icyizere kuko abajya abantu nibo bava mu mafaranga yawe sivyo muri make monétisation en conclusion monétisation samahirwe sikuva ngo namahibuza kugirirwa oya monétisation ni nyishu canke n'umwimbu uva mu bikorwa ukora ni wakora cyane uzobona monétisation uzobona amafaranga nimushaka rero kugira kuronka monétisation tangura ukoro no munsi tangura wubake audience uyubake community okay tangura gutanga ibintu bifise agaciro handi baza turiko turumvikana turiko turajana kimwe ku kindi sivyo rero nimba ushaka gukura ushaka kuronka audience nini ya nimba ushaka kuronka monetization nimba ushaka kuronka amafaranga kora content zubaka abantu kora content zishimisha abantu kora content zituma abantu bagushigikira aho monetization uzoyironka so rero nimba wakunze ino content nimba nawe twishyuye kino kibazo cawe wabikunze ukore subscribe kuri Naso Star TV utibagira gukora commentaire utubaza ikindi kibazo ndetse unasharinge ku bandi bantu kugira ngo ino nyishu canke ino content ishobore gushikira abantu benshi bashoboka so turabakunda cyane muri kumwe na Naso Lighton.